jewe umugabo aho namwiburije yuko tudasigaye tunganya agaciro arondera abo binganya agaciro ntiyumva aguma nterefone. Alo irongora uwundi jewe ubu nabwo tukingana, ego rongora uwundi jewe nabo ubu natungana jewe ubu ngezweho jewe nzoza ngira mariage n'uwundi bamuhimbiriwe wakiwe jewe nabwo tukingana jewe na wewe abo bana nabo uzokwimenya jewe nzohita nja ku musore ego jewe ntuzosubire none reka nca ndakubloka sinshaka ko uzosubira kundondera sinkeneye rondera uwundi mugore jewe nabwo dugikwiranye. Jewe uyu mugabo aho yanerefoneye ntiyumva. Alo gasupa we nibiki je nagusize mu Burundi raba uwundi mugore uzana ubu je nawe ntidugikwiranye. Ego nyambuke nekunda kugira icaramu ndakikubwira zeni raba uwundi mukundanya apana jewe je nararose uwundi hasigaye gatoya aze kunkwatubane je nawe ntidugikwiranye. Abana uzokwimenya si ngombwa ibintu by'abana jewe shenzi hariho n'umugabo wasize Burundi muvyaranye sha oyi sheri nivyo naraye neza ndo sheri nurazi abantu benshi bicisha muri snap sheri nanje niyo ciyamwe ariko she je ndi mwiza ego sheri kandi she nimije gutaha tuza kunegera ku kibuga c'indege ego she ndagukunda ngo waracishitse ku kibuga c'indege rero wa musore yahora abona ko ari umuzungu afa kumukubita ijisho kariwe amukatira aho nyene akaca yisubiza imodoka yiwe inyuma naho umukobwa harati nashiri wanje ko yatevye kuza kuntora telefone sheri ko ntarakubona ati nafatiriwe shushu aca kubwira uko nyene kubera iki uri asanze wirabura nta busa kwa kundi yakora ko